Shalom shalom bakunzi ba Burundi Gospel TV turabaramukije twongera tubaha ikaze mu kiganiro c'uno munsi. Uno munsi tukaba turi kumwe n'umuryango w'abakozi b'Imana aho bagiye kutuyagira ku nkuru yabo y'urukundo. Mbere yuko dutangura ikiganiro cacu reka tubahe umwanya bidondore. Turabaramukije cane. Reka mvuga ati Yesu ashimwe. Amen. Ku mazina nitwa Hakizimana Divin Shutela, benshi baranzi. Sanzwe ndi umukozi w'Imana ndakijijwe, sengera muri Center of Worshipers Seoul mu Funyafunyo, sanzwe ndongowe n'umwungere Irivyuname Michel. Ego ncamake ni ivyo, mu bindi navyo baza ko nzivuga ikindi gihe. Ego murakoze cyane. Nanje nitwa Ernestine, nkaba ndi umufasha wiwe aho sengera naho nyene yavutse. Murakoze cyane nkuko twari duhejeje kubarira abakunzi ba Burundi Gospel TV yuko tugomba tuyage ku nkuru y'urukundo rwanyu. Bega mwamenyanye gute? Okay. Reka mpere kuri madame avuge. Niho sawa. Gara niwe vyakoze ko gose. Kaze. Nta kibazo. Novuga yuko inkuru yacu y'urukundo yatanguye kuva muri 2014 aho yansanze aho niga. Ico gihe bari bamutumiye muri public. Nasi umugenzi twigana akunda kumumbwira koko narise umuhati cyane wo kumenya kuririmba. Rero agaca ambwira ati ndafise umugenzi w'umuririmbyi kandi arafise n'ishuri. Ati rero umunsi wonzo mutumira mubonane peut-être yo gufasha kuko ndabona kubikunda. Rece gihe aramutumira muri public. Hama ico gihe yaje turiko turakina théâtre. Ca ndamubona baca baramunyereka ati wa muntu rero n'urya. Ca ndamubonerwaho ndamuramutsa ndamusaba kuza muri band yiwe. Aranyankira arambwira ati sha band yacu turi 12 kandi ntiturenga 12. Peut-être nihabwira uvamwo. Nanje ivyo yambwiye numva umenga sindabitahuye ngira wari umugambi w'Imana. Nateye mbwira wa mugenzi ati hewe uzontware samedi hahantu bagira ama repetition. Candaza ndabasanga bari kwaririmba. Ndababwira ati ndifuza kwifatanya namwe. Acambwira ati karibu. Rero nanje numvi ofete mu mutwe nabona umenga kuba nababwiye ko nje kwifatanya nabo. Ewana banyemereye. Nigeza kwama ndiko ndazi. Chaque samedi rero ndaza ndatonda. Nabo nyene barumirwa ko bavuga ati umuntu twamwakiriye twamubwiye juste karibu none aguma tonda arondera iki. Rero je cagumanza. Mu nyuma bacavuga ati ko abakobwa hariho carence y'abakobwa. Reka tumureke peut-être nihagira abakobwa bavamwo azokwinjiramo. Rero muri uko kugumanza niho havuye habamwo ukundraga niko nabivuga mu kirimi abajene batahura. Yego. Niho havuye mu kundraga kumbe nawe yari yankunze sinabimenye. Hama arambwira ko yankunze yabimbwiye haciye nka 3 mois nza muri iyo band. Rero sinavyemera nibaza ati ibintu birabaho nyene. Muga nkavuga ati yo ntomboye n'ingene nshaka kumenya kuririmba. N'abantu sonyigisha vyoroshe muga wundi mwanya nkavuga ati kumenga sindavyiyumvamo menga ndacari muto ntaragera ko nja mu bintu vy'urukundo. Ibintu vyacu vyogarukira hehe. Muga nyene umugambi w'Imana wa mari muremure nyene. Naramwemereye nyene mugabo a contre-cœur nyene mvuga ati bimeze gute. Ariko mu nyuma ndamubwira tubihagarike nk'abaciriyemo. Reka tubaze Shutela. Mbega Shutela. Ego. Umuntu yaraje ashaka yuko umwigisha kuririmba. Mbega ibyo kumukunda byo byaje gute? Bisanzwe jewe akidutumbera ntabwo yarazamwe no kuririmba ashaka kuba muri band. Vyo gushaka kurimba vyari muri we ntabwo twari kuvyibwira ahubwo twagiye kwimenya trop tard. Atubwira ati ngo ko yavuze ati ko numva ndabikunda kama numva haraho muvuga ko yigisha nuba ntomboye. Bari opportunité nziza kuri we ahubwo yavuga ati naragombye gushaka kumenya exactement ko yanyemereye ko ashaka kubera ko yashaka ko ndamwigisha kuririmba.
mugabo nasanze rwari urukundo nyago. none wowe kugira ibishikaho uramubonye ijya mbere Ego. kugira bishikaho umukunda ushike naho umubarira yuko mukundana Gusa byatanguye gute gusa ntivyari vyoroshe ale. Byari vyoroshe kubera ko mba just ari bwakundane deja rya mbere binje mu bwenge kumva ko nkine gukundana nivyo nafise abagenzi bakundanye mugabo nanje sero y'ubuzima kunabona meze ni stabilije ndacyari ku ishure vyari bigoye kubwira umuntu ko mukunda mugabo je nkimubona ahise numva ko no bivuga kandi muri amezi 3 yavuze ntigize amenya ko ndamukunda ntigize abimenya byari bigoye kushoka wizera exactement ko ndakubwiza ivyo kuri kubera ko ndagukunda ndakwanka amezi mva ndi wa wundi sanga nayo mubwiye bazi kwimubwira buryo nayo mubwiye ngo byari special kubera ko nabanje genda gutohoza mbazi ngene bigenda ndabazi umugenzi wanje ati hajya none wakunze umuntu mubwira gute arambye ugende mubwira ukuntu mugazi byo yambwiye ngize kubimubwira byaratakaye nagiye nitwaje amajamba ya atatu ndagukunda shaka ko dukundana birakunda nayo zikaca genda gishuye shaka kumubwira nanje aje bambwira ngo nshaka kumenya kuririmba banzu nyishure nanje shaka kumva bica bigendera muri way gushika rero atwisanzu byamaze gufata intumbero wamumenye ryari wewe Jo musi nenda mbona muri public bantumiye ariko arakina gakino gusa gakino ariko arakina karandyohe karanyatiye vraiment kandi uyo musaza akunda musaguma ndamuraho yarakinye neza ico gihe ndumva ndabaye tushe ndaraba ukuntu nyine abibamwo kuntu nyine mu actrice bari bahari ico gihe n'abacteur nyene yari courageuse nkaraba nyene menga nyene arabiviva ndabona kumengo umuntu ndamufise mu buzima byamfasha mugo ntabyo nari bwamubwire gusa nyene kuza muri band nkimubona ndamwibuka muri aho gakino nyene nuko kuntu yaje ameze ari pose naye nkunda umuntu ari pose nta migumuko nk'abana bo mu muji urabizi hamwe ushobora kubona ko bata umuntu kwere umuntu turi kumwe niyo mvuruga twabana neza bibaye n'ingene meze kimusanga naye mubwiye ko ndamukunda ni igiki cyagusunitse kuri we kumva yuko wotinyuka ari ijya mbere kumubarira yuko umukunda urazi imitima iraganira burya handi abo twabona bose twabwira ko tubakunda bene nge tubabona kuko look abazungu bavuga ngo la parence trompe nivyo yasa neza aberewe kaluke ka bien donc yarakwije ubukobwa nyene umukobwa wo mu gisagara arabikwije mugabo ikintu cyasunikiye kumukunda nuko kuntu mubonye donc magira ko akini bikintu rafisa kandi kan imbuto iri muri we tandukanye no mbona mu bandi ntagumuka ntasaragurika mba umugore rero cyarashaka uzovuga unzo draga rimwe ari nzoca ndongore yari principe rero byasabye kwitonda rero gusa nkimubona umutima ndana ko uyu muntu arashobora kuba afise ibikwiye byose kugira ngo ashobore kuzomurongora uramubariye yuko umukunda ushaka ko mukundana uramubajije ko byonakunda yaciye kwishura gute yambwirindira nzokubwira ko nkuko vyama nkuko abandi bose barabwira ati rindira ukwezi mugo jambye 5 rindira nzokwishura mbambye ukwezi kumwe mugabo byaratevye ugiranye ishuri ndibuka ko ugiranye ishuri nabanje ku telefone ngo ati genda bivuyemo ko ndamenga yuko birantevya sinakurindira ikingo kingana ko nakumva nyene nshushe kuba mu rukundo kwezi kwa mbere kwa kabiri banyene Ernestine tugaruke kuri wewe ko wamutebeje abiti n'ibyo bintu navuga ati sinari bumve ko ndi muri mode yavyo kwako nuvuga ati ndacari muto bonje mu rukundo bizoherera hehe donc nasi udukesityo twishi mu mutwe ko ari ico gihe urumva nari natangwa kwinjira cyane niho nari ngikizwa nari cyane mu vy'Imana nuvu menga sishaka ibisamazi nuvu menga kuba mu rukundo umva ni vya bindi byo gusamara rero umugambi w'Imana nawe ntushobora kuwuhuza navuze ati kw'Imana muri jewe narafashe umwanya ndabisengera ndavuga ati Imana ndashaka kuba mu bintu umpaye uruhusha kandi numva ko turi kumwe ndabisengera numva ndaronse confirmation cha ndamubwira niho naza kumwisha ndamubwira ati ukuri ndumva muri jewe bikunze
bwa bitevye sha natuye Hagiye ibintu bitevye nibyo vyiza. hama reka tubaze Shutera yego amaze kukubarira yuko yavyemeye wavyakiriye gute mu bisanzwe je akibimbwira coge nari ndi muhira umva namutelefone ndi muhira manza umva ndavuga ati no telefone ndi mu karigara ko mu muryango canke abagenzi cyasabye ko nsohoka ndava mu nzu batari ntamboko ndamutelefone umva maze kumubwira ati je ndabivuyemwo ngo telefone nagenda kubwira okay numva akimbwira yego navuye aho nyene niruka ninjira mu nzu umva barambya kuryohiwe habaye igenda cyane mbwa singi ndabwira yuko ari umukobwa nyemereye dukundana mugo muri je umutima wanje warugurutse ndumva ko nezerewe ibihengiyemo mugabo urumva ko arakano je ndibuka kwera ko twe tukiri bato bacu twe turabahungu gusa nawe ngira ngo sinzi yari nka mukuru yari mukuru umunsi mbe ndambwira ko ndamukunda je ntashe barankubise vyasaba ko nteka ko nije nateka tuyagira barankubise nanye ndamubajije yarambwiye yuko bamukubise yarambwiye ko bamukubise rero vyarantangaje cane mugabo vyadukomeje mu rukundo kumva ni histoire yatumye ngira shogera resistance mu rukundo umuntu wa mbere murahuye muramubwiye ko mukunda aciye mukubita ari igiti mbona araryohe by the way yarambanyemereye byaramfashije cane none kutaciye ibihe bagukubise bankubise maze kuronka igihwanye n'umutima wanje bisanzwe ho nasengera deja baraducunga ariko turajana mwibarabara twe turagenda nk'abakundana tumaze gukundana ntitwasaba ko duhagarara ngo kujya bahagarara ku mapoto canke abandi batera inkuru bari ahantu byasaba ko dufata urugendo kugira ngo ntibabone ko turi mu rukundo dufata urugendo tuganire tugenda hajya ko bagira ati nimwari mu biki twari turagenda nasengera muri Emmanuel mu Kigobe kwa Johnson rero barakarira cyane abantu bakundana bakiri bato barabona ko vyotera ibibazo mugabo nanje nabona ko muri jewe hageze cyo gituma nakuvumenga nzokura ama strategy yose ashoboka kugira ngo sinsambura urukundo rwanje Stine muratanguye gukundana bega nk'umukobwa byarakoroheye urumva yuko wari ufise kwiyumvira ati none ibi bintu ngomba njemo ni bifisiye ntumbero mbega bizoshika he byarakoroheye kumwakira canke gutanga ubwo buzima bushasha bwo kuba uri kumwe n'umuntu mukundana bon byaranyoroheye kubera ko nari namaze kuronka confirmation muri je nari namaze kumva yuko turi kumwe n'Imana kuko nari nafashe umwanya muremure ndabisengera byaranyoroheye cyane kuko naciye mba mvuga ati ivy'Imana ishigikiye kuko hariho ijambo ry'Imana bari barika kutwigisha bavuga ngo iyo uri mu kintu ukumva amahoro menya ngo muri kumwe n'Imana rero nkabanzi yuko iyo uri kumwe n'Imana ivyo wocamwo vyose Imana irakugwanirira kuko Imana niyo vyose donc ivyo za vyose Imana iri kumwe nawe je nari mfise amahoro twaraca mwibarabara abantu bakatubaza muri en couple go abandi bakavuga ibindi razi abantu batangwe kuja en couple harazo ibintu vy'urusaku abantu bakabavuga nabi ariko je numva umenga iyo ni intambara ntoya rero n'ukuntu bavuga kubera ko abantu bari bamuzi ahaba kera muri zi quartier zino ruguru wamenga ni ruguru abantu bakonsidera nka ruguru ino ku matafari ruguru mugisyo nko kujya ko mugisyo rero cyabona umuntu aba ino gihosha umenga aba muri VIP rero kaza bumva ariko aravuga none kuri aba mu gihosha urya na waba hari umenga ku matafari ruguru umenga ni ruguru bazoshoborana azonka amahera ku mukwaza bazogira iki abantu bakazana utuntu twinshi ariko je nabibona nk'ibisanzwe kuko ndibuka ko n'umunsi wa mbere yanzani wabo bari bakiba muri ganzo ziganzo usanga dufise amatafari manini bazita inzu z'amasimba brike n'umuryango akaryango kibati batigaguye ingese
uwo munsi nyene yarantumira muhira iwabo ndahabona kuko yantumiye muri wabo tumaze umenga umwaka twakundanye muri avril acantumira muri wabo hari nko muri août kigera ariko nditegurira exeta ndahazi iwabo je nabitrovye normal nibonye nk'ibisanzwe abantu bakaca bamubaza none hagiye ahantu wamweretse uba ntazava aca guheba urazi ko abakobwa usanga bakunda abantu batunze babona ibintu je ndavuga ati ivyo n'ibisanzwe iyo ukunda umuntu niyo wamaze gukunda umuntu umukundana ubukene bwiwe umukunda vyose ivyo afise vyose urabimukundana kuko je nafise icizere yuko nimba ari Imana yambwiye Imana ntikenye kandi Imana ishobora guhindura amateka y'umuntu mu mwanya mutoya rero sinahagaze kuri ivyo mbonesha amaso ahubwo je nizeye ijambo ry'Imana twarakundanye umwaka umwe imyaka 2 atakirahinduka imyaka 3 atakirahinduka yanze ariko akunda nyene mugabo akambwira ati je vraiment ntegura kugira mariage mu myaka 8 donc muri 2022 nanje nkaraba iyo myaka nkaraba niyo mfise ugati c'est normal ni sinzoba ndaja muri 30 sinzoba ndasaza reka ndavyizere kuko nanje na gahunda yo kugira mariage vuba mfise iyo Imana ihuje ibintu hari n'ukuntu ibaho umutima umwe ugasanga umwe akubwiye iki uragitahuye rero mu nyuma Imana iramuhezagira araronka amafaranga arubaka hanyuma turagira mariage tutarashika kuri mariage mu ntango watubariye yuko waje umubarira yuko ushaka kwiga kuririmba Bega byahavuye bigenda gute yaranyigishije kuko nabimubwiye kuko je nasurukira wiprem rero namubwiye ati je sijwira ibi ndirimba nabi brem akandi band ndimwe murabizi murashoboye ati reje mfasha unyigisha acarampamagara ahantu yigishiriza abandi aho kwa Johnson niho yigishiriza ndaza ndakora antuka vraiment yaranyitayeho kuko nibwo ko mu mwaka umwe yanyigishije 2015 meje exet acaram muri 2016 naringiye muri studio kuko hari ndimba twagiye gukora umva umuntu amaze kukwizera akagushira muri studio akaje fata backing atiko bamaze gutera intambuko rero ndanakimushimira kuko yarabishizemo umwete twiga dirende avandredi amwanya wo gutwara uhari dusubiye inyuma gatoya hari ibyo watubare yuko ari aho mwashitse mugahagarika urukundo rwanyu byari byagenze gute mbega mwaje kubandanya gute Ofete hari icyo ntari navuze jewe akindraga nari niga première nari mbaragoma mpetse nawe yarakiri 9e ahubwo 10e 9e gusa ndagenda guhetsa 9e uwiga 9e nanje niga seconde kuko twatanguye kumenyana muri 2014 muri avril donc umwaka w'ishuri agombohere mugaza kontraga muri vacances muri grande vacances ya 2014 tugomba tangura ishuri nje première nawe je 10e rero ivyo rero narabira nkuvuga ati none umuniga 10e naje ndiga première azoheza ishire ryari arondera ubuzima ryari je deja nzoba narahejeje na université umva biri compliqué nyene nukuri nasanze hajya Imana n'ikindi kintu kumwe yabwira Aburahamu ngo mva mu gihugu urimwo ugende mu kindi Aburahamu akagenda atazi yagiye ariko Imana ikahamuhezagirira akahagirira umugisha rero jewe muri uko gusenga kuko yaguma mbwira ndagukunda nkuvumenga ariko aransera sana mugabo muri uko kunsera nanje nkuvumenga afise ibintu nkeneye muri we arafise ibintu nkeneye nkarabati afise ibintu nkeneye nkamwitesha hari ivyo nanje nazoronka kuko narigeze kugira inzozi muri jewe bona afise umuntu ariko arankurikirana
kugira ngo nzoshike guterambere ryo kuririmba. Nari naragize inzozi ava ariko tunahura Imana inyereka ko hari umuntu w'umumanager azomfasha akanyigisha iki. Rero nka ndabikorana mu mutwe n'ubumenga gutera imbere kwanje nzotegeza kuronka umuntu abifasha. Rero maze kumubona namubonyemo vya bintu narota. Rero nkaraba ndamwikure ngirene. Rero ncafata umwanya ndavuga ati reka senge. Kuko ninasenga Imana yaza kunyereka ivyo bintu ivyari byo kuko bari baratwigishije gusenga. Rero maze gusenga Imana irabinyereka. Ndarengera n'ivy'amashuri. Avuga ati yiga mu w'indwi yiga mu wakangaye ndabirengeye. Gikuru nuko ari manager. Ati Imana izoca inzira. Kumwe bavuga ngo abakitwa turizera ngo tugashiramwo n'ubugugu. Je narawushizemo ndavuga ati ivy'Imana bisaba ko wize ukwizera no kumenya gose utakekeranya ivyizerwa ko bizo. Rero je nca ndizera avuga ati Imana izoca inzira. Urumva yuko icatumye muvana n'ibijanye n'ishuri wariyumvira ati none ishuri bizogenda gute? Hama iciyumviro waje kugihindura gute? Byari byagenze gute? Mbega we yavyakiriye gute mbere yuko we tunamushikira atubarira ingene we yiyumvise bamubara ati urugendo reka turuhagarikire ngaha. Mbega wewe iciyumviro cyo kugaruka kuva yuko mwobandanya urugendo rwo gukundana cyagarutse gute? Bo ni bimwe navuga nyene igihe ndamubwiye tubihagarike n'uvumenga nyene wana biriko biraba compliqué cyane mu mutwe. Fisi ibibazo vyinshi nariko ndatorera inyishu. Kubera mu kumwemerera nari nafuye kwemera. Icyo gihe rumva hari muri vacances ya 2014 tuja tugitangura ishuri. Ndafa kumwemerera turakundana. Mugabo muri janvier 2015 ndambwira wanje ndabivuyemo preuve. Ibintu ndiko nduvumenga biri compliqué kuko rumva nafuye kumwemerera ava nta nabisengeye. Atana confirmation fils. Mugabo mu nyuma 2015 ndafata umwanya kuva muri janvier, février, mars, avril ndabisengera. Iwana yamakode yose nari mfise mu mutwe vya bintu ntariko ndatahura Imana ibishira ku murongo. Numva muri jewe ndarekuye amahoro araje muri jewe. Ndamwandikira nawe yari yamaze kunyandikira ko abivuyemo. Nanje namubwira ati nukuri ntubivemwo je nukuri ndagukunda. Reka tubandanye urugendo. Iyo tariki cyo turayandika ahantu le 25 avril no twigera tuyibagira. Ego reka tubaze Shutera. Ego sinzi ko yakubariye akoresheje telefone canke ko mwari muri kumwe arakubariye yuko abona yuko bitobandanya. Wabyakiriye gute ku telefone? Okay, wabyakiriye gute? Je d'abord nararyohe muri jewe namaze gucika intege kubera ko n'abagenzi bambwira ntimunganya revo peti yangu tekana uje numva ibintu byinshi bivanye na aho naba kategori y'ubuzima nyene nakumva nyene namaze mu kwiyakira yuko naje nivyo bambwira bw'abundi nivyo bon mugabo le fait yuko nanje namaze gusezanira Imana ikintu nzobwira ko ndamukunda ijyambere niwe nzorongora cyo kintu cyo canshigikiye jewe kwera ko umuntu nkunda ama principe ndashaka ama principe y'ubuzima ngo ati agushikanzo wangi ko ndakora ibi nibi donc ivyo byari bindimo kuva nkiri umwana nakumva ko malgré ko yambwiye ko bidakunda ijambo nasohoye nabwiye ko uwo nzobwira ko ndamukunda ijyambere niwe nzorongora en plus tubwira naramubwiye ati ndagukunda mugabo Jeffise vision ko nzokurongora après 8 ans arabinyemerera amaze kubinyemera je jambo rimaze gusoka sinifata nk'irisanzwe nabo ati imbara vyemeye va ego jya wita lisanse kuyimara nimba yaravyemeye ntazorongurwa nyuma y'imyaka 8 kumva ryavuye mu kanwa kumvuga ko kwizera kwanje bon cyo bimparero kumva aje kubimbwira ntoshura kandi kurovandika kubera ko nanjye nakumva ko sinzokundana après 8 ans akuva ko nzorindira iyo myaka 8 iye igeze nzoba ndumubeshi canke isezerano batari iryo aduca genda nanje ngenda mu vyanje dushatumye aje kubimbwira ndamubwiye ko ndabivuyemwo ndikora kumubwira gusa ko kumutera ubwoba ndabe umutima w'ingene
stabilité y'umutima wiwe nacambira oya bantu bivemwe ahubwo nshaka tubandanye kandi iyo twabiyaga benshi barabizi ngira ngo waraciye ibintu vya tucati muri smart twakoresha tucati kiya gihe twaraca amajoro n'umurango kwaruka mugabo ikintu catumye ndamukunda cane ndibuka naramutumye ikintu hari ukuntu ushaka kugeza umuntu mu bikorwa naramutumye ikintu kabona ngena gamburuka ndamubwira ati genda kwa nakugira ibi nibi akabikora kama rapport naje mu buzima nkene umuntu nk'uyo nkene umuntu nk'uyo ko wasanga ndiko ndakora utuntu twinshi kandi nakuva ko nkene kuzubangu n'umuntu ndumugwiza atunga kwanza iyo ni principe yanje je suis riche et je serai riche uva nakumva ko muri je nkene kuzomutunzi kandi umutunzi kumbwira ko mba ahantu habi rero je sinabitahura kumbwira ngo bamujyango wibatse kumva je ndumutunzi muri je kandi nzo komanda umutunzi bon umwanya muto ubuzima bwace buhinduka ko nace nkoresha umwete mwinshi abavuga ngo heraba bafata amakategori atandukanye n'ingene we yiga muri secondaire niga neuvième kuduga mugomva je neuvième narinzwi gose baramvuga mwishura baragira deba mwishura bakavuga shiterura muzi bagacatinga akamvuga akumva navyo biri mu byatumye baza ko byatumye bishura kumupusa cane gushaka kumenya jewe ari we ko je bari banzi batambona urumva vyose ndaraba narandugije nkiva nkiri umwana aramenye kiva nkiri umwana nisanga ku stage atandukanye na Apollinaire nkiri umwana umva vyose byatuma nigire cizere bati nima nakoze bijya kweri umuntu nakunze kweri yogenda uko nyene aya byo kunda umva nkuva nyene mfise uko kwizera rero mugabo inyuma yaho je ntangiye kumwigisha naragomba kwerekana basinye rukundo duhako nigeze kumubwira tugende kwigira kuri ETS turagenda ahantu nyuma ku kuferege cyo gihe kweri aririmba nabi kweri ufite ngine aririmba kweri cyo gihe kweri tu basi nyene urukundo rwarengera byo by'amajesi sinaraba amaju narabi au fond du cœur araririmba nanagiye twaje imbombo ya societe sinzovyibagira kinabwira ati waririmbye neza akakumbira ibyo ahubwo turana kado iyo mbombo yarakoze amaroregwa Mbambora yaragumije umutima we hafi cyane yiwanje yarabinshinge ntaye cyarabikoze juste kugira ngo ndamutere kuya kumutera intege umunyeshuri nyina agire courage mugabo muri we hefashe nk'ibisanzwe yafashe bose yawe urumva nako baci ndavugira kamajambo kuyavuga ati abarozi bavuga ngo umutongero nanje yo mbombo narayitongereye kweri ni wayijya ubu n'urukundo ni wayijya uburyohe bwamvuka ko nanye ndakuryohera nk'ivyo nyene ngo kuyayijya ryagoye mu byihepete muri we biguma bigenda bigwira rero muri we cyane gushika rero mfata stabilité batire nafashe kuko yamaze kwinjira mu mutego wanje nta burofu ndandandandandatomi banze kumufata rero icyo nagwanye no kwitwa umwizigirwa kuvyo namubwiye d'abord nzo kurongora pre wita kandi nzo bamaze kugira inzu yiwanje nzo nifise ego nkuko wari kuratubarira watubariye yuko wewe hari ama principe office ego mbega muri iyo myaka nyene umugore w'inzozi zawe yarameze gute muri iyo myaka ukiri 9e 10e yarameze gute kino cambere jewe nabwimana abana twebwe biko vy'Imana dukora ubukene umuntu ari proche yawe kandi agutahura yumva ivyurimwo kino nabyimana ntuzo nk'umugore ibintu dukora vy'umuziki vyo kuririmba atavyumva kubera ko jewe nanje kuririmba novuga ko ariyo clé n'urufunguruzo igihe ndirimba nabi mba numva ko nasubiye inyuma mu umva ukuntu bimeze igihe ndirimba nemba numva ko nasubiye inyuma mu mwe igihe ndirimba neza mba numva ko Imana inezerwa kandi hamwe sindirimbira isi ndirimbira Imana rero navuga ati igihe nohura n'umuntu akanstressa akanduza amahoro muri ivyo bintu agakiza kanje kasha kuzotakara nabwiye Imana nkino umuntu azontahura ansengera igihe bantumiye ahantu amperekeza kandi nivyo dukundana abantu asha bari buku nk'isakoshi nicenga yaba yicenga yarandinda vyinshi navuga yuko kujana nawe ko nyene dukundana vyaramproteja kwangaza umutima kuraba hariya na hariya kurasanga abahungu batakaza equilibre bivanye nuko ivyo babona rero kuba turi kumwe vyaramfasha kugira stabilité mu rukundo nkumva wow je ndinasaba Imana nibi nyene hashiri wabikoze neza Imana gufashije nkumva nyene wow aranteye intege batu ko ndose untahura nta wundi nunye Imana yambwiye donc vyaranshigikiye jusqu'à maintenant bishika mfise ishuri ry'umuziki bishika numva ko nkene kumushira mu mabanga y'ibikorwa vyo wanje
nisangane mu mabanga y'ivyo bikorwa ari proche secrétaire donc ama rapport kumwe natango kumutrendinga bakiri muto ndabona ko abikunda rero kubikunda ko byamfashije cyane kumwinjiza kumwizera ko nushaka kunyiza umuntu mu bintu byawe utamwizera ndamwinjiza donc kugira ngo ashobore kuba hafi ibikorwa vyanje gose kwera ko yatebwiza ndomufasha abwizwa kumfasha kandi ndabigerageza no munsi ndabe ko no mu rugo kugira byose nakora ikora ntaginga ejo ndabe ko no mu rugo bizoshika kabikora kabikora nkuko ndiko ndifuza kabikora kabona bikora neza kabona amafaranga arayarinda akambwira ati habonetse aya mahera nganuko vyagenze uku akambwira detail kimwe kimwe kwaco nkasanga ntiyayivye nkanamubitse abikigiye kinga nuko nkasanga ntiyakozemwo bon byaratumye umutima wanje bati unashaka yari unyene ya nivyo muri make. Reka tubaze Stini nawe mu myaka y'abandi bakobwa bari muri seconde 10e 9e baba bafise indoto y'umugabo urumva yuko nawe wavuze yuko amakartier ati uyu yari uwo muri quartier na je ndi uwo muri quartier bamwe bavuga uku abandi bavuga uku mbega wewe umugabo w'indoto zawe muri ijya myaka yarameze gute? Avant yuko duhura yego bon hari umuntu aragira igicapo cy'umugabo yipfuza kuva kiri muto nubwo bitaba biraje mu ngiro je ndibuka nkiri muto narigeze kubwira Imana ngo ni wa umugabo nkunda abati je nakunda umugabo ari romantique wa muntu akwereka urukundo pana nyene ko yaje nabona umenga abagabo bakera ngira asanga batari romantique asanga umugore amuhamagara mu izina nyaruka iki donc asanga nyene nta romance iri nyene mu rukundo rero ko twakuze turabarya amatelenovela niyo yaragiharawe yagishushe rero muri je narumva ko yo nanje Imana yompa umugabo ari romantique tugakundana wa wundi ubabaye ababara wa wundi ukomeretsa nawe yumva ko yakomeretse Imana no yishimira cyane rero uyu acaraza awansanga ari romantique biteye ubwoba kuko ndibuka ko nashaka kumubwira ndumva ndiko ndamene ku mutwe kaza wumva avuye kwishura uri hehe nzi ndagusange muhira numva nyene ya romance nyene wow nkumva birandyoheye nkumva ati wow ni wawo ndi nari narasavye Imana kuko muri je numva ko nkeneye umuntu ari romantique cyane kubera ko je nari nakuze mama wanje adahari ariko nari sundi mu mama nawe nyene yaradukunda twereka urukundo rero navuga ati nanje ndonke uwundi muntu shaka kwigira kutugugu nyene tuntu twose kwera papa bakaze nabona papa yarakaze navuga ati ngiye kumbwira ko ibirofa nyene aragukubita rero narumva umenga ndashaka umuntu nigira ko turofa nyene twose ni tuntu twose numva nyene nshaka rero nawe acaza muri yo way numva no mwigira ko tuntu twose rumva urwaye inkorora washavuye kabona umuntu nyene arakwisevye ndakubabariye bon aza muri ya way nyene nkunda bya bintu nyene numva umutima wanje ushaka rero novuga ko ni kimwe no mu vyatuma umuntu ashaka kumbwira ati uyu muntu muhebe ntazo gushikana numva umenga ati nubwo atohashikana mugabo basi arafise gwa rukundo kuko ikintu cyose umuntu akeneye burya ntidukeneye amafaranga ntidukeneye ibiboneka umuntu wese arakeneye umuntu amwereka urukundo kuko ndisiyo nabage abantu bafise ibiboneka nyimba mu rugo atarukundo umugabo ariko aramwereka muri we ndisiyo ko afise gikomere yumva umenga yofuma aja kuba basi muri nyakatsi mugabo aronka urukundo kuko umuntu ikintu kimukora ko n'urukundo ikintu kigutusha ku mutima ni ikintu kibi cyane kuko amafaranga ararondegwa araza akagenda cyangwa akaza bivana n'umutwe w'umuntu nyene azi kurondera amafaranga ategerezwa kuboneka uko byaba bimeze kose rero ico narishaka kuri we rwa rugo rukundo kuko ndibuka yuko twarakundanye je sinigenda ndamubwira ngo dusohoke ngo tuje mu kabare ngo ngurira iki ngo mpa maheraya ndibuka vraiment ntavyo nigeze ndamubwira je rukundo yanyereka ko ari rumpagije kuko urumva navuga ati ibisiga abavyeyi barabimpa barangaburira baranyambika ego nubwo bataba babimpa ariko urukundo gusa umuntu anyeretse je rurantusha cyane
ego hama murakundanye mbe mwakundanye imyaka ingahe kuva 2014 gushika 2023 nubwo twahebanye 2014 turayiharura urumva twarakundanye muga turamaze turayibana 4 rero gushika 2023 twaprevoye kugira mariage 2022 ntivyakunda muga gushika 2023 umva imyaka 9 urumva yuko we yagerageje kubahiriza isezerano yari yarakubariye ego mbega ijya mbere akubarira yuko muzokora mariage nyuma y'imyaka 8 wabyakiriye gute urumva wari ukiri muto wari ukiri ku ishuri wabyakiriye gute bo akibimbwira kubera ico gihe nari mejeje secondaire naciye mparura nzoheza université mu myaka 3 nicara imyaka 5 ndamurindiriye bon mugabo nyene sinzi ngira Imana iragushiramwo uruhumyi mu mutwe no mu maso kugira ngo utagira stress nyene bon akibimbwira nyene nameze nyene nkumva umenga ambwiye imyaka myinshi numva umenga twari kugira mu 6 ans wita mu kwizohera ariko ndibuka ko naragiye kubibwira hari nase umumama ubu n'umumama ico gihe nagiye kumuraba ari umumama umuntu yambwiye ubutumwa bwiza umumama yitwa Gaela ubu n'umupasteur rero nabimubwiye nakunda kumubwira ibintu vyanje kuko niwe yari yamvyaye mu gakiza ndabimubwira cyambwira iyo ni Mikeye ngo hinga uzobone ejo irashitse donc yacantera intege ati je naje uwo twari dukundana yambwiye imyaka 7 none raba twagize mariage nawe rero iyo myaka ni mike yirindira kandi ko yabimbwira nako yabaye mike yarakwiye ego hari urundi rwaruka ruriko ruradukurikirana bashobora kuba bakiri muri secondaire bariko barabaresha canke bariko bararesha mbega nizihe impanuro twababwira nuko kuba mu rukundo ni kimwe ariko no kumenya ko urwo rukundo urimo Imana irushigikiye n'ikindi kuko urashaka kuba en relation n'umuntu ugasanga uwo muntu agira kubere intandaro yo kuzogira ivyago ubuzima bwawe nk'akarorero ugasanga azoca gutera inda umuryango ukakuvuma ugasanga uzoca ugenda kubaho ubuzima bubabaje cyangwa ugasanga uwo muntu muri kumwe ariko aragutesha intumbero kanaka wari gushikako avaye kuba mu rukundo ni vyiza kuganiriza Imana abantu benshi cyo kintu turakunda kucirengagiza ngo gukunda no gukunda ngo ivyo kuganira n'Imana ngo urukundo n'amasanti umuntu wamwiyumvisemo ngo wamwiyumvisemo ego ni irevre nivyo umuntu wamwiyumvisemo ariko Imana niyo muremyi wa vyose kandi niwo muremyi wacu irazi kazoza kacu ibizotubako vyose Imana irabizi irazi ati urugo rwa ruzogenda donc vyose niyo yakuremye rero yigisha inama yigira umugenzi wawe kuko ugenda ukagisha inama abagenzi bawe basanzwe gisha inama Imana uyibwira ati Imana cyane umungu ariko arantraga jewe sindamuzi kandi sinzi ko réellement ankunda wowe uramubona kuko ni wamuremye mbwira uwo muntu ubona twoba en relation Imana irakwishura ego reka tuje kwa Shutera hari abana canke hari abandi rundi rwaruka ruko ruradukurikirana b'abasore nabo bifuza urugo rwiza mugabo ugasanga barabuze ingene bogira shwa mbega nize manuro murakoze bon je kintu novuga ku muntu w'ugwaruka yifuza gushika mu bigero bisanzwe buri muntu wese aravuka nkuko abandi bavuka abafise umuryango avant ko nshika kuri urwo runganwe reka mvuge ku muryango ku bavyeyi bisanzwe abavyeyi ni novuga yuko nibo Imana yaduhaye kugira ngo batore ivyitegererezo akenshi kutaganiriza abana nk'abavyeyi biri mu bintu bituma abana bagoma imitego itandukanye y'umwansi donc umuvyakira gushingiye ntaho umwana wiwe kumubwira ati je naje burya naho bimeze uko narakundanye ubwo nakundanye na nyoko wawe mugiye kingana uko turagira mariage tubana tushobora kuba ndabatunze ndabareze vyagenze uko
bijya ivyo birastabiliza umwana uri kuramutegura muri avenir. Rero ikibazo hano uza gusanga hari abana bavukira mu miryango babona se wazinduka agenda ukazirira imodoka agaruka mwijoro afungura aryama, donc ugasanga iyo myaka yose barazi ko afise papa ashaka iki akakimuha, mama ashaka akakimuha, mugabo conversation ntabwo iri hagati y'abo bantu. Burya kononekara kw'abana canke gutakaza amadestine y'abana akenshi bituruka ku bavyeyi. So umwana iyo umwana ageze mu bigero akipfuza gukundana umuvyeyi arabibona, naho binyegeza gute umuvyeyi avuga ati fete yangu naho kuraca ugenda arabiciye ngo kera ngo usanga ari umuvyeyi aciye irabiri akaje ati nanyoje sina urumva. Ugasanga umwana ariko aragerageza gutarataza gushaka kwiyubakira nyene ubwami bwiwe, nanyo nzobaho uko ashaka, mugabo ama directive nyamukuru yabakwiye gutangwa n'abavyeyi. Bon novuga yuko rero ku mujene ashaka donc yumva kakene kuba relation canke akene kuja relation nabanze agira abahanuza, ugirire confiance mu vyeyi wawe, mugabo paje numva ashaka gukundana, mugabo ndacari kwishwe ngiye gute canke umupasteri canke undi muntu wizera nashaka kuba dafise umuntu wizera, donc mu confiance nkuko madame yanje afise Gaël kamubwira ati jambye imyaka 8 burya impanura mu bwene yabaye imutumbereza no fete kusanga umwe wese yubakira rero ubwami bwiwe abafise amantu z'ama vision no prevision yiwe, apana prevision y'Imana ariko vision zibavuga ati je nkende gukundana kugira ngo ushike kuri iki nico cyo kirica rero generation no munsi. Bakuvuga ati je kaya kademu nakabonye narumvise amakuru yako ko ari simple, sishaka ko tuzobana nkene gusa dukundane hama nishike kuri point ico shaka gushikako. Ivyo navyo bakibagira yuko bizana ingorane muri kazoza mu ngo, kigira kwifuza gukundana no muzobana warononekaye kera. So wowe byokundira bamera nkanje akunde rimwe uwo bazobana, kubera ko burya chance ya mbere gukunda rimwe uwo muzobana ari gusanga no mugisha Imana yuguruye, kugaragaza ubwizigigwa, kugira stabilité, kugira vision, bigatumbereza n'ama directive y'ubuzima bwawe. Kubera ko ukuntu usanga umwe akundana n'uyo agatanu n'ubya no mu buzima usanga ruko nyene aratangura iki eje agatangura iki usanga agenda bitakaza, ugasanga ntasta mu mutima we ntastability vision yari kugira no mugwiza atunga mugabo kubera ko atagise stability mu bintu bimwe agira atakara. So gukunda umuntu umwe birafasha, ntukunde benshi sifatiye ku myaka canke amashuri kuko natwe byaradushobokeye, ubwo byahagarikijwe n'iki n'intumbero. Dafise intumbero ntushuhe gukora ko nkundanye ngo canke umugenzi wanje ngo akundanye anje nkundanye ushaka gukura yinda cyo gatera inda tari stabiliza kacuba buzima nabi kana utango kwitwa se umwana nawe uri umwana atunga uwundi, urumva cyo bitera ikibazo umuryango. Rero vyiza urindira ukiga amashuri yawe itici wanje mugiye mva ko nturitegura mu mutima mbo kugwana nibikomeye. Hari gusha umuntu yiteye kugwana nibikomeye ataragira ingufu zo gwana navyo, umva utaragira izo ngufu zo gwana n'ivyo bintu bikomeye ntuvyitemwo, rindira uyenstare ugira izo nkomezi. Umukobwa nakubwiye ati nkeneye isaha uyimugure, nakubwiye ati nkeneye telefone uyimugurire, mugabo ntakubwiye umudemu ntakubwira ngo nkeneye isaha cugenda kwibaso wawe kugira ngo wiyemere ngo ndamere ko nkazi. Umva ko utangwe kwica itunga ry'umuryango, abandi bari kujya utangwe kuyagira uza gusanga n'ujya mukobwa atageze ikundira mu muryango. So novuga yuko ingingo ku muhungu afise vision yo gukundana ayigire muri we yamaze kumva yuko agiye guhangana n'ikizomutera cyose, kandi agiye kuzogwana n'ikizotera umukunzi wiwe cyose. Mvuze ikizomutera nico tuma yangaza umutima hanze, bigatuma atamubona mwicize cyo ko yoshobora gushitsa keneye. Ego cyamba nkashatse kuvuga kote financière, nkavuga kote y'impanuro, kote yo gutumbereza umuntu muzobana mu bikwiye byose, ko bazi kwijamba ry'amaye tubwira ngo rifise ububasha bwo kuduhanura no kudutoza indero nziza mu kuguruka. Donc ça devient de la parole. Iyo uvuga ubufuye kavuga ibintu vyononekaye, ndavuga ngo birashobora kumutoza indero nziza canke bikamwonona, canke n'ubyo nyine mwari kumwe yaje akomeye gusanga yanonekaye, ibyo nonekevani n'amajambo usohora. Donc ubukomezi bw'umuntu yo tugumvira mu vyo avuga no mu vyo akora. Rero cyamvuga ko n'abakobwa akwiye kuba careful, kubera ko hari umuntu ashobora kuzagira inzu y'amabuye yakaze gasanga n'impuzu yambaye n'izo yatije, takwereka je mfise ibi mfise kuno kuburya bukebuke ko mugenda muganira zo gusanga umuntu ugendura mumenya yandiko numva novuga. Mbega nk'umusore ariko aradukurikirana, mbega yo kundana ku myaka ingahe ryari? Ku kabazo karakunda kungura kwishura
reka dufatire ku myaka igihugu cashizeho vyofasha cane kubera ko ku myaka 21 reka mvuge yuko à l'âge de 18 ans wakoze amanyanga uyishura giti wawe ntabwo umuryango kwishurira urafungwa sivyo umukobwa à l'âge de 21 ubukuze ntubukiri bebe umaze gutahura ibitari bike umaze guhura n'ibitari bike kugendera n'abatari bake birafasha shatse kuvuga yuko bokundana bomera nkatwe twende aho byadushobokeye nuko twari dufise intumbero washobora kwigereza ko kuko reka mvuge kano kantu inzira ale Imana yamuciriye nta wundi muntu yemerewe kuyicamo ikimwe cagira ikibazo inzira Imana je yanciriye uko vyogenda kose ndayicamwo je ntangorane mfise ko n'inzira yanje rero kwikompaha cyane kugomba gusa n'umuntu kanaka navyo ibintu biko birica ama generation menshi kugira inspiration ni sawa mugabo no kugira ama principe ugenderako ize inspiration fise narabonye naka vyarashobotse nifate ukuntu umeze nuko umaze kwinstara vyo ukunda sha ibintu kwere abantu bari bakomeye cyane ni sawa gose mugaruka je nce muri iyo nzira numva ko iyo nyorohera nivyo bituma umuntu ashobora gufata intumbero nziza muguvuga ngo hine kubera nkashutera mu mwaka w'icenda yarakundanye yarafise umukobwa mwiza ukuntu sha urashogira ikibazo nico numva novuga ni vyiza kuba ufise ndatanga ishuri nkeneye kuzoheza amashuri nzoca ndondera akazi maze kuronka akazi ce nkundana hama kugira ngo ntegure mariage myaka ingenzi amaze kubaka mfise ngene ka déplacement ivyo ni principe umuntu yishiriraho nkeneye kuza umuntu ndakine gukizwa nakizwa nkeneye kuza ameze uku kuri step inzo ndi umuntu ameze uku kuko umuntu uza gusanga umuntu ko umuntu yifuza kwaba hari ukuntu Imana yamuteguye ko azobaho kugira Imana yamuteguye ko azobona ko ugwana no gushaka kumenya ntushaka kumenya utaganira n'Imana udakunda gusenga byose ça devient yo kumavi gukunda ijambo ry'Imana no gusenga byinyo byantabaye amafaranga nari mfise mu gukunda Imana no gusenga byaratumye shogira stability ko mbona ntafise amafaranga mufuko muga mbona ko ejo nzoba ndayafise donc kace mweto gukora urumva rero abajene ba kino gihe narambona bitandukanye natwe bwe kera kwera ko umukobwa wa kino gihe akenanye n'umuhungu kimira araba n'amafaranga bati ujya no mu diaspora canke imbega akora iki burya benshi akora afiraho batakaza umugabo w'isezerano kubera ko adafise je yaza kuna ababayeho nabi merci beaucoup ego reka tubandanyize kwa Stine ikibazo gisa nk'ico nyene mbega ku mukobwa ariko aradukurikirana ashobora kuba kiri muri secondaire canke reka dutangurire no muri primaire ntaco muri primaire muri secondaire muri université yokundana afise imyaka ingahe mbega yokundana ryari ego bon nico cico yariko aravuga imyaka y'urukundo umuntu niyo yivuga ariko hariho imyaka ubona ko umwana yacari muto amoyogwa mu kibazo vyahava bimutera ibindi bibazo birebire kuko je ndibuka abavyeyi ba kera hari ababurongorwa 16 ans 15 ans afise no 14 ans barongowe kera bararongowe abo bita abakobwa bo turakura n'ingoga cane ariko kiba gihari ni bimwe yavuga ati inzira y'uyu siyo yuge aseza barubaka kandi rukaguma mugubu umukobwa wa seza wo mushira mu rugo cha biyangara kubera yuko capacité si zimwe kera bakura babatoza indero bakura bamugira ati bakagutera inda ucupfa cyatuguta mu gisuma nyenzi niko bacita ariko ubu arazi yuko atwayinda mama na papa naco baza kumugira atangwa rero gutwara inda 16 azokwiza 18 azokwiza za 30 ageze he yarabaye donc yaragiye ku bagabo benshi batandukanye rero nico gituma ubu kenshi bakunda conseil abana niburi akwize 18 kugira ngo bishitse akagwa mu kibazo bashobore kugira mariage kuko leta iramwemerera kugira mariage à 18 rero novuga ati umwana wese w'umukobwa narabe vision afise hama afatire ku myaka afise yihe igicapo cyashaka gushika niho yishingira ati je ndumva ko nshaka gukundana afise imyaka iyi hari ibyo watubareye yuko hari aho wabona yuko umugabo wawe uno munsi akiri muri secondaire muri 9e muri 10e ukibaza ati mbega tuzoshika he mugabo hari ico utatubariye mbega abavyeyi bo bumvise yuko watanguye gukundana
babyakiriye gute? Abavyeyi bacu umunsi kuri diplome yanje barambagije ko barazi ko abavyeyi ba kera ugize diplome baca babona ko ukuze ati no nta musheri ufise. Naramuzanye mugabo sinababwije ukuri kuko umufaransa navuze ngo toute vérité n'est pas bonne à dire. Baravuga ati yo nk'ivyo no bivuga yo asha wonyica. Nababwiye ko tunganya amashuri narababeshe bambabarira aho bari ko tunganya amashuri kugira ngo ngarde ico kintu c'induru kuko numva umenga sishaka gusuporta ibintu vyo kuguma umuntu ambwira ivyo bintu urimwo iki kuko numva umenga nta muntu aza kubitahura. Narabahenze ndababwira ati turanganya amashuri gusa ndibuka ko bacambwiye none ukundanye n'umuntu mungana amashuri nawe aracari umunyeshuri umva muzogira mariage ryari naca ndababwira arakora nyene urarondera nyene ibintu widefanda kubera ntibaseye kumbaza suite yavyo kuko ntiyakunda no kuza muhira ndibuka ko muhira ngira ari nk'incuro 8 yaba yaraje muhira iyo myaka yose twakundanye ntiyakunda kuza muhira umva ntibamubona cane kandi abavyeyi banje bari abantu bagenda mu gitondo bakagaruka ku mugoroba mba nubwo yoba yaza mu masaha abavyeyi batahari bari basaba kumenya suite y'ibintu vyacu. Ego cyane murakoze cyane muriko muradushingira intahe nziza iryoshe urugendo ruryoshe rurimo n'impanuro hama murakundanye iyo myaka yose imyaka 8 sinzi ko yashitse ku 9 ni 9 arazi igituma ashitse ku 9 ku myaka 8 jene namaze kwinstara nkuko naramusezeraniye naramusavye nabwiye ati none ko nagusenze ko nzokurongora après 8 ans tugende ndagutemberetse ndamwereka inzu ndabwiye ati nobona no kurongora ntaraheza amafinition y'inzu bona gute unyongera umwaka kugira ngo ushobore kwinstara neza mu rundi ntiyanya nki yuko umwaka 9 Neema yampejeje ibintu vyose reka nkuko nariko ndabivuga uruva mu myaka 9 niyo mwakundanyemo bega Stine iyo myaka 9 uri kumwe n'umufiance wawe yarakoroheye bega byose byari sawa yari ya telenovela waraba ngo dushingira intahe gatoya ukatubarira urwo rugendo rw'imyaka 9 uko rwari rumeze. Bon nta vy'amavyera haracamo nyene hakabaho gushwana kandi batabaye mu gushwana umva ntiwomenya uko nzomwihanganira harabaho kubabazanya hakabaho utuntu tugashwana ariko nyene Imana ikadufasha bigahera. Namwe mutubarira imyaka 9 ari imeze gute? Imyaka 9 kuri jewe kuri jewe ya struggle kuko nagwana no kumwizigwa kuvyo navuze kuko umugabo arinda ijambo yavuze cyo novuga nabareko baranyumva nyimba wubatse nyimba tubatse iyo wasohoye ijambo kiranga kuri umugabo nuko ijambo ryavuye mu kanwa kawe karivuga ugwana najye gushika urishikije cyo bitubugabo cyo ko ndagwana n'ivyo navuze rero vyara ana ukusha kuri kumwe n'umuntu ufise ama target ushaka gukubitako yewe ugasanga ro muri kumwe ntari kara bita speed nk'ufise burya no haza gushaka kudahuza gato nibe vyaraba mivuto ugasanga ntingana havuga ati je ndiko ndagwana ko umwizigo nawe umengere karasamara gatoyi ari mu biki kwakwa birashobora gutuma mu rukundo haba ibibazo cyo ugasanga ari abantu baje kugusamaza gatoyi kakwereka ujya muntu wapi kuno kugenda afise amafaranga kwa bona gute twigiriye ivyo ntibibura en plus mutaramurongora ntabaritwa gwawe baramurondera kandi ucugenda kumujyaga mba bamurondeye nguva ngo nibikiwe ni faiblesse yawe habwo yabo batagende kino kwereka umukobwa kugira ngo ntabone ko ndi faible baregire ko mba mu muryango wibati habwo mba mu nzu w'ikinombora ntabone ko ndi faible nico nagwana naco urumva ndikuvuga yuko jewe ntivyareka ko dushobora kugwa kanu kanaka ntitugahurizeko mugabo cadukiza isezerano ale nokuri abantu badasezerana cyo yumuntu akijije avuga ngo man ndayisezeraniye Imana ko ntazoyiva buryo uyivuye ko nico cyaha cambere ubukoze
caca mbere ubukunzi kubera ko uba umunemi wayo utandi ubwegame wundi mwami nuvuga ngo je ntakaje isezerano hari ikintu mba nubatse muri we no muri jewe rero kugira ngo ngwane n'iryo sezerano vyaraba tugashamirana amakosa utunutu mugo ngaca nibuka sha mugabo naramusezerane ko nzomurongora après wita namako none nje nta makosa nkora harayamenya namba ntame abatamenye none ikosa yakoze kweri riri compatible n'igihano nomuha none ndamuhevye noba nungutse ko navuze ko nzorongora umukobwa nzodaraga ubwa mbere donc kagenda binkingira isezerano ryarankingiye cane ryaramfashije rero abantu batakaza isezerano mu mwanya muto kanu gatopa biraheze ni sawa biraheze ariko ngira ushobora kuronka umuntu asporta bwo buzima bwawe ko nyene umeze takaje isezerano muronke abarundi bavuga ngo wankanaka ukazana naka ndeke kubivuga wankubihagarika ukakunda uja mu mwanda mukuru niko bavuga mu naza kubivuga mu gihe kirundi mvuga no uja mu mwanda mukuru kandi abantu inkubisi ya nayi yakubita kayitarukirizako wekaza ngo bigize neza mugasanga urabomoye kandi ugiye gutangura azero so je note novuga yuko amakosa ntiyashobora kureka kuza cyangwa gushwa ntibishobora kureka kuza mugabo birivuga ngo harahiriwe uvyihanganira kutihangana reka mvuga ibintu bibiri hariho kugira vision hariho kwihangana hari no gushika kwisezerano burya ibintu bitatu utabifise hatangura vision hamukihangana muri masura gose wocamwe uriko uragwana niyo vision no gushika kwisezerano niyo vision fise ivyo bintu benshi bananira kuko ari gusanga bana nko nkabise rimwe bari kuzunguruka imisi mike mugije imisi bazungurutse baba batihangana hari abatihangana bafu bwa mbere abandi baravamo no kuza gusanga ibintu byinshi bigenda birononekara mugavyo vyoneka ntibisigura ngo vyakwisha esheke ibaye mu buzima ntibisigura kunaniwe ahubwo bisiguye inkomezi zawe kuko esheke kwigisha ngindi gute ntazogwa muri esheke buzokurikira rero benshi umuntu aguye muri esheke info acabona kananiwe akacavamo guys be strong umuntu urinda ikintu cyose kije maregire ko cuba kingana kose tega umutwe kuko nico kiranga umugabo kuko nubashika mu rugo bakubwira ngo obere niko nkunda kuvyita hasi yo mu gitondo zigi utanze utabiteguye tango ati emisiyo zugumuza we nukora katanga kura amafaranga y'umugore kwera kokora bunaniwe donc wige kurinda ukiri muto uhangane ntuje kwiba kandi ukoresha ingufu za n'ubwenge bwawe ushobore kwikoncentra utegure kazoza kawe urugo ni wewe ihanga ni wewe donc udateguye urugo umenye na je nk'abana nzovyara yarabazi ibintu vyose kuno nzobaho yarabizi naramubwiye ko nshaka kuzoha nzobaho kunuku gushika kuri nota nzambaye kunuku uvyo namubwiye byose ngenabwiye ati ngeze kuri iki hasigaye iki ngenda ni raporo ngenda ndaba hasigaye iki niki mugabo utabiteguye ndiko usanga umuntu agenda nyerera gatoyi ajyamanya n'umukobwa umwe uwundi cyo gukundana abahungu bwabo nico kimwe abahungu bose nico kimwe uvuye gusanga umuntu ntagifise equilibre kubera ko ari open mu bintu byose nivyo rero numva novuga it's just isezerano biragushigikira kuko guteramira isezerano bingana no kuramba kwawe. Murakoze cyane reka tubaze Stine, hari bamwe mu kibano bavuga yuko gukundana neza ari umwaka umwe kugira mubashe kubakana, abandi bakavuga ati ni imyaka 5 kugira ube wamumenye neza, abandi bakavuga ati oya n'amezi 3 murashobora kubana, abandi ati ni imyaka 9 nk'iyo mwamaze namwebwe n'icyo bivugako. Bon, mu rugo biratandukanye na fiançailles kubera yuko fiançailles ni mwamubonana cyane, hariho kamere ya naka canke yanje idashoka yigaragaza. Bon, gukundana imyaka myinshi avantage birimwo nuko ushobora kumumenya. Bon, muri iyo myaka yose ushaka kumumenya nkamenya atashavuruku aryohe guku. Gukundana imyaka mike naho nk'umwaka umwe akarorero birimwo inconvénient kubera ko dushaka kubana mu rugo ntamuzi neza.
bontu baravuga ngo umuntu ni munini umuntu ntushaka kumumenya ariko iyo mugendanye umwanya utari muto urashaka kumenya bike muriwe rero iyo mugendanye imyaka mike naho mu rugo wiga kumumenya ariko mukunda imyaka myinshi mu rugo naho uba ufise ivy'umuziko uba bwongereko ariko ntibisigura yuko ngo mwakundeye imyaka myinshi ngo niho urugo ca rugenda neza gusumba ngo uriya mu bakundeye imyaka mike oya urugo rugenda neza mu gihe umwe yemeye gusupport uwundi niho urugo rugenda neza rero gukundana imyaka myinshi novuga ko ni amahirwe ubugiriwe yo gukundana n'uwawe hakiri kare kuko urya bakundanye imyaka mike n'uriya muntu abafise aba ex bakundanye bagi baramuhemukira bigatuma aciye akundana n'urya avuga ati sinoteba kuko nkateba ca duhebana ati reka rero tunyarutse umwaka umwe imyaka ibiri ntakurenza donc gukundana imyaka mike biba bivana n'ibintu umuntu aba yaraciyemo gukundana imyaka myinshi nawe urumva biba bivana n'uko mwarizeranye nta ba ex bose bababaje canke urafise umwe ariko nta gihe kinini mwari mwagendanye nk'uyu ikibazo nico nyene shutera iki mwobivugako kuri jewe manze nivugeko akamaro nabibonyemo ego kundana umwanya muremure jewe vyarampaye d'abord kwinstara neza tufate mu nzira zibiri gukundana umwanya muto birashobora ko bituruka ku mvu zibiri swat ugiye gukundana ukuze ufise imyaka myinshi fate ku mukobwa afise nka 28 ans 30 umuhungu afise imyaka fate nka 31 ans fate tumanuka muri iyo myaka gushika nibiri nko gushika kuri 27 ans 28 ans kacuvuga ati jewe sinshaka gukundana umwanya muremure kubera ku myaka mfise irandega je nkeneye umuntu yihuta ni principe no muntu yiha si bibi urumva ni principe ubundi nawe akavuga ati jewe sindiko ndiruka n'umwanya nkuko je byari je sindiruka n'umwanya kubera ko bafite imyaka mike afite umwanya kurondera donc vyose ça dépend n'igihe winjire muri ivyo bintu winjire ufise imyaka myinshi canke winjire ufise imyaka mike ntuze convenient iri mu gukwinjira ufise imyaka mike utari umuntu ufise intumbero ushobora gutera inda ushobora gutera inda utari uvyiteze ushobora gukoza gusambana utari uvyiteze bishobora gukwega ubusuma utari ubwiteze bishobora gukwega ububeshi utari ubwiteze shatse kuvuga ndazi ngaha bariko barankurika ndazi arabo bishikira ugasanga uguye mu kibazo utari witeguriye mugabo byose bituruka kubera ko udafise principe burya nasanze nk'ubu je dukundanye n'umukobwa nka shiri wanje kagira nabwiye ati je ngiye kundana na nkine kuzomurya burya ntaramurya nta mahoro mfise nkeneye kundana na nkine ko tuzobana burya ntarashaka kuri point yo kubana nawe bindi byose n'ubusa ni kuvuga yuko ibintu byose biba entre iyo intervalle kuvuga ngo umwanya muremure n'umwanya mugufi niyo principe umuntu aba yashizeho mugabo muri iyo principe nyine umuntu yishiriraho ishobora kuba mbi cyangwa kaba nziza sektu ku umukobwa iyo ugiye kubana n'umuhungu utamuzi consequence ya mbere ushika mu rugo n'amakofi yo ndabimenya yo recto verso ndigiriye none ni wagenda ugiye igisubira muhira burya ndazoza kurondera zo kurondera ibitumira uboroherwa umugabo ntazo kurondera ko kuzobana nawe ubuzima bwiye bwose bati ntena niwe hari yashobora nanje uza gusanga ufise agasembwa ku muhungu nawe umuhungu yakundanye umwanya muremure d'abord gukunda umwanya muremure no kudafise umukobwa kugora je nk'akarero je shire wanje ntiyambwira ngo mpibi ariko umukobwa uno munsi afise ntahe kuna n'umukobwa umwe in semaine deux mois nurama iPhone nurama kwa naje yaza kungira ama iPhone kigegenera mu muryango wibati ne kuyakura enda nayazi ko nakoresha naga telefone k'amatushe ka tucati nayo umva cyuge byari bigoye ikibazo dufise nuko amaronko arasha gutuma umuntu akundana umwanya muremure cyangwa akundana umwana muto nashaka gusa neza no munsi ku maluke ya kaga gatuma atakaza ubwizigirwa
no gukunda umwanya muremure sikose no gukunda umwanya mugufi sikose mugabo principe iri hagati y'ivyo bintu ni yahe ni imyaka myinshi kurega eske byari bikwiye ko birukana umwanya kubera imyaka myinshi kurega canke nari nkwiye gukunda umwanya muremure kugira ngo ni installe nzoshike kuri point yo kurongora ndi stable eske biko birategwa niki nico kibazo burya byose devient y'ama principe umuntu yiha so kuba wari ufise principe y'ubuzima irafasha cyane kutagwa makosa kanaka nakubwiye ku mukobwa kuno mwanya mugufi ushobora gushika mu rugo bikanka bitewe nuko utamenya umuntu mugiye kubana kuno mwanya muremure naho birakwigisha kumenya uwo muntu nahisha burya niho hesha vyose niho guhisha kadakunda abakobwa burya rabihisha rin fois deux fois quatre fois mugabo ujya muntu wagiye kudraga sanga agiye kudraga n'umugenzi wawe ati burya Jayandra byo murakundana ndamwemerera zo gusanga burya kantu yahishije burya kagarutse kuri we wakamenya donc traje ndende irafasha kumenya uwo muntu naho bitagufasha kumenya ngo kuzomenya mu rugo ngera z'amezi mugabo gitici wanje navuga ko ubuzima nubatse muri fiançailles niyo nyishu ko mbayeho no munsi mu rugo merci murakoze cyane ku mpanuro nyinshi muri ko muraha urundi gwaruka n'inkuru nziza muri ko muraduha mbega hari inkuru twabonye yaciye ku marezo sosiyo canke ku mbuga hwaniro yerekana ko mwashwanye niki mwo bivuga ko mbega niki byabigishije mu bisanzwe kazobona ufashe impene zaba baratandukanye kadashya mu ruhongore zishobora kubana uko nyene zabanza tukagira zigasekana amahembe donc barundi bace bayamara ati ntazibana zidasekanye amahembe donc challenges mu rukundo ntizibura ahubwo ikibazo zatewe niki zaje gute nakunda kuvuga urabona iyo uyu yagize ikibazo kimwerekeye se aba yagiteye kiba cavuye kuri jewe nanje ngize ikibazo kinyerekeye simba nagiteye kiba cavuye kuri ko ari umuryango kanaka bayuguruye cyo nakubwiye ati unyimba ugiye mu rukundo gwana fighting nico tuma umutima wiwe wangara kenshi bituma abantu bari mu rukundo bashwana nukuntu ushobora kuba wari mu rukundo mugabo ugasanga umutima w'urukura agomba kuduga wiyumvira umugenzi wanje shiri waramuhiki ne urumva mugo ntabazi koma akimuha ntabazi kari donadone bakaca yifuza kwa muri ico kintu kosanga umuhungu navuga ati je mushiri wanje ndamwizera ndazi ko ibyo biratobikora urabona ntivyobaho tu vois mugana bibaye biri kuri remesha muri faiblesse naho vyoba basi atobikora vyuzuza muri uwo mwanya nimba utovyuzuza ikibazo kiri kuri uyu canke kiri kuri wewe rero cyo nabonye ni uri umuhungu winje mu rukundo kugira ngo ugwane n'ivyo bintu vyose gwana côté spirituel gwana côté financier kugira ngo ari kintu cimwe mu kije uva ati kini karonda pambana naco cice the trees nimba ari kinaco c'ubukene ugwana no gukora cyane no kubwiye ati genda wimba ikinogo genda ucimba uza no gusiki amafaranga bakubwiye ati genda urime uzana amafaranga kuri kuragwa no kubaka urugo rwawe rwejo rero gushwana ko mishwano kenshi tuvuga twigi iwacu ntibyari bivuye kuri ivyo ariko narabonye ko ikosa ryavuye kuri jewe sinashoboye kwihangana twashe turashwana gusa sinashoboye kwihangana bivanye n'ama principe nari mfise rero navuga yuko kutihanganiranira navyo nyene biri bituma ingorane mu nkundo canke mu ngo bigwira biraryoshe kubona ikintu byo nize bazicanyigishe muri ivyo bintu kubona ikintu ugahora bisumba kubona ikintu ukavuga kubera ko kunuma ni novuga yuko nikigwanishwa kinini rutura gishobora kubomora umuntu umwanya muto canke kamwigisha canke guhora kirashobora kuba ari cigwa kuri uwo muntu none umuntu ko ngomba nkora bino bintu ntavuge eske hakaba umuntu no kwirega n'ukuri urumva kase umuntu aje kukwibwira akubwiye ibintu utaruzi kubera ko wanumye mugabo uvuze urashobora kuvuga sura ijambo gasura ribi rigasambura umutima rigasambura n'undi rero jewe kutihangana kwanje baratumye haba kujya kuntu mwayibonye
si amakosa yiwe n'amakosa yiwanje. ego reka ndamubaze Stine ku mbuga ngurukana bumenyi zose bakora urabona ifoto yawe uciye ngaha amavideo atandukanye muri bijya bihe wari umeze gute hari undi mukobwa nawe canke undi muntu ari mu rukundo nawe ashobora kuba ari mu bihe bitoroshe aciye ngaha umuryango ukamubarira ibi canke aciye ngaha akibona muri ibi aba bakamubarira ibi agasoma ibi wowe hamwe no kudushingira intaye muri ibyo bihe wari urimo niki uwo mubarira ya murakoze ku kibazo ikintu cya mbere no mubarira naje ku mavi kubera ko ku mavi niho hari solution kuko yohanuza abantu bakamubwira ibitandukanye ariko biraryoshe kugira umuhanuzi wa mbere Imana kuko Imana yakwereka ati ibintu nubwo biriko bigenda uku bitware muri iyi nzira kuko Imana irashobora kuba iriko iraca muri ivyo bintu canke mukaba mwashikanye n'uwo muntu ikaba ari inzira kugira mutandukane canke naho ugasanga muriko murashikana n'uwo muntu ikaba ari inzira yo kugira ngo ibakomeze muhakure icigwa rero muri izo way zibiri biragoye ko umenya way yawe yariyo mu gihe utari kurasenga ndakonseya cyane abakobwa gusenga kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe rero bisigura ngo ubwo bwenge ntahandi buva ku Mana kuko umuntu yoguha experience yiwe kuko je ndibuka twageze gushwana avanye nuko bijya biba twageze gushwana ndahanuza umugenzi arambwira ngo umviriza mu bloke agutelefone ntiwitabe umuha igihano nka 3 jours burya ndabikora uko ndamubloka arantelefona akoresheje iyindi nimero ndanga kwitaba muga nyene ko urukundo nabikoze umunsi umwe musugira kabiri umutima uranga burya ndabimubwiye byaramubabaje arambwira ati gute umuntu ashaka guhanura nkuko ngo mbroke iyo cyo bishika tugahebana burundu na bari kubuhomvye dufate yuko jewe go twashwanye nari guca ngenda nkirondera wundi mukobwa nawe ari kubuhomvye kuko urumva niwe wabishizemo uruhara kugira ngo duhebana rero bisigura yuko iyo uhuye n'ikibazo ni vyiza vaye ko hanuza abantu maze ugahanuza Imana kuko umuntu arashaka no kukubwira ibi mugufise icimana naco yakubwirwa cyo confirmati n'Imana yari yambwiye iki reka n'uwo muntu kuvyambwiye cye mbona kumenga birafitana ishusho reka nkorere kuri iki yagiye rumva narakuyemo icigwa cyuko hagati mu bibazo iyo Imana yavuze ya promisinze promesse uko vyogenda kose irayigarda rana ko nubwo vyarabaye ariko ntivyabujije ko umugambi w'Imana uba ego ikibazo rero ca mbere cabaza wowe muri bijya bihe uribona ahantu hose wiyumva gute byari bimeze gute sinzi ko abavyeyi nabo babibona canke batoyi bawe canke bakuru bawe byari bimeze gute ibyo bihe wobidusangiza gatoya kugira nundi nawe ari muri ibyo bihe ntiyumve ko ari wenyene canke ari mu kintu ca wenyene kitarabaho kwisi vyari bihe bibi urukundo rurababaza nimba ari ikintu cya mbere kibabaza urukundo rurababaza byari bihe bibi cyane kuko urumva byari byamaze kujya kuri réseaux sociaux en même temps n'abantu kumva umuntu ariko akubwira ibi undi akakubwira ibi hari abagutuka hari abakuremesha gusa nyene umutima ntuburi stable vraiment nico gituma naciye mvuga ati ni vyiza gusenga udaciye ufukama ngo usenge urashobora kujana n'ibindi bintu kuko umutima iyo utari stable satani arawukorerako rero ndashima Imana ko nari umumama twavugana yari muri Amerika nuko ataherutse kuvugana nawe twaraganiriye cyane ico gihe nawe aranganiriza cyane arandemesha kandi arantera intege mu muryango naho urumva ntivyasa neza nyene bavyakiriye nabi ko bavuga ati umukwe wacu ntaraza ngo twiyereke
donc umuvyeyi akubwiye ati ntaraza twereke abashatse kuvuga ntarazana doti gute umuririra uriko uratumara amazi rero urumva muri ico gihe umva nacamwa n'intambara zibiri kote zose ariko ndashima Imana ko vyahetse ego hama reka tubandanye ikiyago cacu urumva yuko ibihe bitari vyoroshe ariko Imana yabanye nawe kandi urugendo rwagenze neza uno munsi muri kumwe na wa muntu wari kuraririra nyuma yo gukundana mu gihe co gutegura mariage bega shutera gutegura mariage cyaraboroheye canke yari ukuvuga gusa date abantu bakaza ukaca umutahana bon bisanzwe ntivyananiye cyaranyoroheye cane kubera ko nakwiye ko nagwana no ko mwizigigo buri kimwe cyose nagisetinze na gipanze neza ku rutonde wanashima jewe ku munsi wa mariage amatariki twarashizeho vya dote kujya nyene turashiraho turabati bizogenda turapanga nyene durume urubanza ziba zimeze je amafaranga y'inkono natanze imbere sinibuka gusikiringo natanze imbere bivuga ngo gacafise ideni je natanze imbere ngo ivy'ideni ngo shutera ngahera ngenda depoza kuri konte ndashirako ikurikira ndabandanya ibya n'urubanza mugabo inyumbere yaho nkikiri muri rya situation y'ibibazo hari abantu bambaye hafi barankosora barampanura barambwira ati ibyo bintu urimo wapi nuko watebeje muri fiançailles fo kurongora c'est tout nka pasteur Vina Michel yampamagaye muri biro arambwira piti yangu habuziki umva kibazo cyakiguye kwishura ko navuga ati je ndiko ndi installa sinashaka yuko umuntu azombwira ngo shutera ngo arageze etape biranka oya nakuva nkene kwipanga neza mugabo mu nyuma hari kibazo yambajije maze kucishura nce mbona ko hageze ko ndongora ico kibazo ni ikihe mwo gitusangiza cyo ni kibazo je ngendera ko mu buzima cibanga sino kikubwira okay yarakimbajije ndacishuye nce mbona ko hageze ko ndongora ni kuvuga yuko jeje wanje vy'urubanza akantu kambayeko ntazofa nibagiye ni kugura ibintu byose biri ngaho hasigaye 4 jours kakwiba bakaca bakwiba imatira wayigutse ako kantu vroma jewe karantushije cyane karantushije kubera ko umva wamaze gusettinga amafaranga azokora ukuntu mugabo ku munsi wa mariage hasigaye 4 jours hari napanze ibintu nasanze isashe y'imatira ari iriyo wayitwaye umva kucuja muri stress yo kurondera ikindi gikoresho ivyo navyo mva ni novuga yuko ni na obstacles kugira ngo yice cyacyumvira washaka gushika umugambi w'Imana mvuze umugambi w'Imana gushika kuri point yo kubana hama murondoke kubera ko urugo ni kurondoka gushitsa Imana ishaka gushitsa ku isi nuko abantu babaho bakavuka bakagaragaza ibidasanzwe rero iyo point ya Stella gomvye guca bakantu mu mutwe mugabo aho nyene nagutwenza cacekiyo amatelefone aciye nakira aro urihe aya urihe aya aro urihe abari hanze aro mbona ca kibazo ahubwo birakabona kibaye naragiye abantu bari mu bibazo bavuga ati je mariage bizogenda gute kwa oya nushike kuri iyo point no gushika ahantu ubona ko bidashoboka Imana irafise ukuntu yugurura imiryango ibintu bigaca bigenda kutari uvyiteze je urubanza no kozi ku nguvu ziwanje ego urubanza ruragenda neza abantu baraza kandi baragubwa neza ndibuka ko abantu barambwira urubanza ngo rwari ruryoshe tuvuga ngo sinabona ushimira nk'umuvyeyi Vina Michel atubaye hafi cane atuganirije cane na mama pastor atuganiriza cane abavyeyi baratuba hafi cane umva abagenzi baratuba hafi cane numva nakumva umenga ndi mwijuru umva kuba ahantu umva nyene urahantu ryohewe no kuri Imana bahezagire cane yego ko nko nka jewe sinovuga ngo narifise ko yagirwa na pasteur je ntafise ishengero ndimo
umva cyane nisanga ndi muri zo nyigisho z'ijambo ry'Imana kundera kunkurikirana gushika no munsi haci imyaka 6 turi kumwe kuva duhe turi kumwe n'uyu ntigize tuba kure mbasha kutuba hafi kutuganiriza imeze gute kwa kandi nyine umuntu nyine ronse umuvyeyi nkima kwitaho urumva ndafise umuvyeyi nkima ndafise papa ndafise abagenzi bose nyene ibintu vyaragenze nkuko ntari navyiteze abanze uragenda neza ego murakoze cyane reka tumubaze Stine mbere yuko tukubaza ingene urubanza rwari rumeze mugabo nashaka dusubira inyuma gatoya mukiri muri fiançailles gukundana n'umuntu azwi urumva yuko mwamenyanye ari umuntu batumira mu groupe biblique asanzwe azwi baranamutumira mu mashengero atandukanye ukanamushigikira ukamwerekeza mbega byari byoroshe byobyo nta bandi bakobwa wabona canke abandi bahungu bavuga ati none ujya muntu byari bimeze gute gukundana n'umuntu azwi hari n'undi nawe ariko adukurikirana ashobora kuba akundana n'umuvugabutumwa akundana n'umupastori akundana n'umuririmbyi impimbaza ugire ko nawe umuhanure bivanye n'ibyo bihe nawe urumva ko mwakundana igihe kinini bivanye n'ibyo bihe nawe waciyemo hari ico umutekerera ndibuka yuko yararonderwa cyane n'abakobwa yaronderwa cyane n'abandi bakobwa akanyereka mu message abamutratse abandi bakaduteranya bakamubwira ibyo mvuga ametse kunuko kugira ngo baronke ukuntu bakundana nabo mugabo ndibuka yuko icyo ndamukundira nuko yarabimbwira vraiment antuka nta mukobwa n'umwe yawe yaramuronde atambwiye yarabimbwira bikantuma muri jewe ndamugirira icizere nkabona ko ari umuntu w'ukuri umuntu wo ku mutima rero apa y'ivyo jewe urumva nacavuga ati nubwo guma murondera atsobibwira nivyaba bigisubira kuntera umutima uhagaze abandi bakobwa nabo bakundana n'abantu bazwi ku mbuga nkurukana bumenyi canke baboneka cyane ku mapodium ize manuro batekera kugira nabo bazoshike ku ntambwe nawe washitseko ikintu cya mbere no babwira birinde kufuha kuko umuntu akunda kuboneka cyane arigihe umuntu ashaka kuba mukunda ugasanga ariko aramushuhira twifotoze yo ndagukunda uyu wewe yari kwera izina ryiwe ririmo shu benshi bazamba ngo shushu wacu nawe ugasanga uri umukobwa ufuha woca usara rero uzi yuko ufise umuhungu nk'uyo wiga kugumya umutima hama ukamwizera ufatiye ku vyo akwereka muri babiri ufatiye no kungena gukunda no ku majambo akubwira ukareka guha umwanya bagiye uri kurabona bamushuhira kuko hari umuntu yavuze ngo umugabo warashobora kugenda hanze wakabona abandi badamu umenga ni beza mugabo yabashikamwo akavuga ati nubwo muri beza nimusombere umugore wanje akigarura akagaruka kuko umugabo nubwo agenda hari igihe agaruka rero nk'umugore w'ubwenge ntushira umutima kuri barya abantu bariko baramusamaza ahubwo wowe shira umutima ku rukundo mukundanye ugerageze urumwereke umwiteho kwa kundi nyene ureke kumwereka ko umufuhira muri we nubwo bafite akantu ko gusamara aratinda akirotira bavuga ati nubwo ndiko ndakora ibi uriya muntu arankunda uriya muntu arabasumba ego hama tugaruke rero ku kibazo twabajije mbega gutegura mariage imiryango ku ruhande rw'iwawe imiryango byari bimeze gute je navuga yuko ibintu byacu kubera ko byari bimwo imana je no kuri muri famille nafuye kubabwira ko ngomba ngire mariage nibangoye bya bindi ngo umuvyara ko arakubatsa ngo none ngo umungu afite ikagira gutware ngo mbega ngo bimeze gutoya je papa wanje naramubwiye na mama nukuri ndabashimira cyane barambwira ati mwana wacu uraduteye iteka reka natwe turi gutere kugomba gukora mariage cyo tugusaba umuhungu ugene mubwiraya ntiyazozana
ibisigaye turizeye ko mwiteguye nukuri ntibangoye vraiment naciye mvuga ati bimwe Imana yambwira nukuri ntiyambeshe Imana yaranteye iteka urubanza bararunkorera biraryoha ego vraiment naciye mbona ko ivy'Imana irimwo bigenda ku rutonde. Mbega Stine urumva murakoze mariage wari waramenyereye kubana n'abatoyi bawe n'abavyeyi mbega umunsi wa mbere wa mariage wari umeze gute? Ya mbere muba mukiri muri romantique muba mukicumva nyene ni sawa. Nibuka ko ikintu ca mbere cyangoye koko jene nakoranye n'abavyeyi nakuze nyene ndi umwana w'abavyeyi ngaho nyene sinari bwagire ahantu nibako mbaho ubuzima bw'iwanje. Nibuka yuko ikintu ca mbere tutahuri cameze nk'ikitugora cari ikintu c'uko urumva kwiya kuntu uguma uri ndiko ndakora ibi je numva umenga nkora ibintu hama nduhuke kubera ko twaguma twakira abashitsi benshi urumva uyu yari yarakuze mama wiwe yari yamumenyereje yuko ewana mu rugo nuko amatwakira abashitsi mama wiwe urumva nivyo yari yaramumenyereje nanje urumva muhira nari wa muntu urumva nta bashitsi bakunda kuhaza rero urumva kwama uri kurakira abashitsi buri mwanya byaranteye stress kwete avuga ati ibintu navyamenyereye mugubi nawe yarabimenyereye umva acaguma ambwira ati mu gikoni uteke abashitsi bagomba baze sheri mvuye guteka subire agomba haza abantu nkumva umenga ibi bintu kwete buri mwanya abashitsi no bumenga sindiko ndabyumva. Nico kintu novuga ko cameze nk'ikingora buri mwanya abashitsi oje nari menyereye bige bintu anatwe hariya mu Gihosha umushitsi ntafa kuza n'importe comme araguteguza kagwa n'iminsi nawe urumva yaramenyereye muhiri wabo bama bakira abantu ukazibona umuntu araje sans programme ukazibona umuntu araje uko nyene bakamwakira umva we yarabimenyereye naje yamenyereye haza umushitsi arinze kumenyesha nzoza tera ijuru rero nawe numva umenga kwama ndiko ndakira umuntu kira mu mwanya wose ariko ubu waramenyereye narabimenyereye donc nico kintu novuga ko cameze nk'ikingora cameze nk'ikingora mu rugo ubwo urumva je sinarimenyereye kwama ndiko ndakora ibintu mu rugo umwanya wose umva narimenyereye vya bindi urakora ikintu ukaruhuka ugakora ikintu ukaruhuka. Reka tubaze Shutera mu bisanzwe hari igihe usanga nkawo wavuze yuko wakuranye mwakuze muri abahungu gusa urumva urakoze mariage hari ukuntu wari waramenyereye kubana n'abatoyi bawe n'abakuru bawe murara nk'abahungu usanga babyuka badasashe abandi impuzu ziri hajya iki mugabo nka wewe umunsi wa mbere wa mariage bonye uri kumwe na Stine byari bimeze gute? Bon je kuri jewe byari biteye ubwoba kwera batwe twajyama turi abahungu gusa abakuze barafise ukuntu bajyama batebaho bisine bajyama muhira urumva ugiye gufisanga rero mu nzu uri kumwe n'umuntu byari ibintu byinshi byangoye ariko fur et à mesure nagendire trouva sanga namutanguye ndo nakubwiye ko mfise abantu nazo ndahanuza nazo ko bimeze uko kweri ibintu nibiki bakambye pete yangu nuko nyene we gusa kaza ariko ndibuka tuje gusenga muri ministry muri Nakav ministry haragira ne Gestine aca mbwira ngo mperekeza mva ntiyabazi ko yarongoye ngo mperekeza sinamenye ndamuherekeza
Ego. byari bya kera wese yakoze ku mudamu icyo cyo cyane